mbanje kubaha ikaze inshuti banywanyi bacu kuri buri wese umviriza amakuru n'ibiganza dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ni ijambo rikomeye cyane ry'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Haraheze iminsi itari mikeyi hakwiragizwa amakuru akomeye cyane avugwa na cyane ku vyahora bishikirizwa n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye. Nyemera tubigaruke ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Umukuru w'igihugu ajeje kuva mu gacere ashikiriza yandi majambo akomeye cyane. Amajambo yiwe yibonekezamwo na cyane ibikorwa biboneka nko gucanishamwo abanyagihugu nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yaruka no kuyashikiriza ubwo nyene yari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mugabo mbaye ikaze kuri buri wese mviriza amakuru yacu umerereye hirya no ku migabane y'amakuru ya kure, abatwumviriza umerereye hirya no mu karere k'ibiyaga binini, kandagwe ikaze inshuti munywanyi wacu kuri mviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Abatwumviriza umerereye hirya no ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abatwumviriza umerereye hirya no mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, namwe mwese mutwumviriza mwiteguriye urugamba mw'ishamba cimeza rya Kibira kuko amasoko yacu avyemeza. Yemera tugenda twigaruka ko buryo bw'idonido kandi dutanga umuco. Reka rero turinda gukengurukiye cane inshuti munywanyi kuri waje gupyona ijambo sabone ku batarabikora, akariko karyondo gusoma no kumusiba video urandishije ijambo sabone pyonde ko urashobora kazujyano y'ipyonde ko hama tuje turabana mu makuru y'Uganda dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka zira muntu, mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera hirya no mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu ingingo nkuru turazifatira kuri aya makuru akomeye cyane nyuma y'ijambo rikomeye cyane umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushikiriza. Evariste Ndayishimiye haraheze iminsi itari mikeyi amajambo yiwe yibonekeza nk'amajambo na cyane acanishamwo abanyagihugu. Abatari bake bamenyesha yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye ategerezwa kugira na cyane insiguro ku bijanye n'amajambo ajeje iminsi itari mikeyi ashikiriza. Mu nyuma yuko ibiriko birahonga mu gihugu c'u Burundi vyo ari akarambaraye, Evariste Ndayishimiye yaje guteguza abatari bake na cyane urugamba. Biboneka yuko rero ibigwanisho bitari bikeyi vya Muzenda bihejeje kurungikwa hafi y'urube mu Rwanda ni ku ruhande rw'igihugu cacu c'u Burundi. Kuko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira vyemeza, biravugwa yuko nyenicubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye ategereje itegeko rikomeye cyane n'ibindi bigwanisho binini bizova mu gihugu ca Kongo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ese ninde yubaha umutegetsi akomeye cyane nka Perezida Evariste Ndayishimiye na cyane amategeko mu nyuma z'uko igihugu cacu Burundi gitegerezwa kuba igihugu kigendera ku mategeko kandi kigendera na cyane vyangenerwa. Biboneka yuko vyoteza igihugu imbere. Mugabo biraboneka yuko igihugu c'u Burundi kirongowe n'abandi mu nyuma z'uko vyajeje kumenyekana yuko umugambwe wo muri Tanzania wa CCM ari we nyene ufise uruhara rukomeye cyane mu kurongora Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni ku masezerano akomeye cyane mu nyuma zo kwanga itembagazwa ryiwe, bikaboneka yuko rero ibi vyose ari navyo nyene bica biboneka kandi bigakwegera igihugu cacu Burundi akarambaraye. Mugabo ndakubwira ibiriko biranga mu gihugu c'u Burundi biriko biraba mu nyuma z'uko rero abategetsi batari bake bo bumva ko Evariste Ndayishimiye ategerezwa gutanga imihoho vyihuse atagisabwe, kumva z'uko ivyo yambashikiriza ari ibintu biteye ubwoba kandi birimwo amajambo y'agacamutwe. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akamenyesha yuko rero u Rwanda ari igihugu c'iyorobetsi, akamenyesha yuko rero abanyarwanda bose harimo urwaruka rutegerezwa rero na cyane ibikorwa bitandukanye vyo kugumukana ubutegetsi bw'ico gihugu c'u Rwanda. Evariste Ndayishimiye mu majambo akomeye cyane kuri ubu ngubu bamwe batanguye kwisigura ko biravugwa yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi yavuga yuko rero urwaruka rwa Afurika narwo nyene rutegerezwa kugirishwa ibiganiro kugira ngo rero rutegurwe kugira ngo runaronswe intererano yo gutembagaza ubutegetsi mu Rwanda. Kuva Burundi bwaremwa no kuva igihugu c'u Burundi nanone cashizwako, abatari bake baravuze amajambo akomeye cyane. Kuva nanone kera vyaravuzwe yuko rero u Burundi n'u Rwanda vyama bitana mu mitwe, ariko nanone ntivyigeze bishika nga mu bibazo ko rero bitigera bigera aho umutegetsi umwe yokipfuriza uwundi gutembagazwa. Evariste Ndayishimiye mu majambo yiwe akomeye cyane wewe yamenyesheje yuko rero ategerezwa gutembagaza ubutegetsi. Dufatiye kuri ivyo vyose mugabo bica vyumvikana yuko ibiri nga mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba.
mbere y'uko tubashitsa ko ayo makuru twabateguriye nyemera tuyatangurire kuri aya makuru avugwa ku bijanye n'amajambo akomeye cyane ya perezida Evariste Ndayishimiye na cyane cyane acanishamwo abanyagihugu. turaza kugaruka no mu majambo yo muri kahise yavuzwe yuko perezida Evariste Ndayishimiye yagiye yibonekeza mu bikorwa bitandukanye biba na cyane cyane ihonyabwoko. nubwo biruka amakuru akomeye cyane yeje kudushikira, biraboneka yuko rero intwaro ya perezida Evariste Ndayishimiye yoba ishitse aho umwasi ashaka. ni mu nyuma zo ko mu ishamba cimeza ry'ikibira abatari bake biteguriye urugamba, kuko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira adushikira imyemerere tuze kubigaruka ko bibaye mu nyuma z'uko rero n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yashimye kuva mu gace akagira ico atangaza ku bijanye n'abipfuza gutembagaza ubutegetsi bwo mu Rwanda no guhungabanya agataka k'u Rwanda. avuga ko inyishyamba zayo makumyabiri zateye ingabo za leta n'abafatanyije nazo. muri raporo yazo iheruka, inzobere za ONU zivuga ko ingabo za Kongo zifatanyije n'imitwe abarundi akabajyana mu ngwano yahujwe ikitwa Wazalendo n'ingabo z'Uburundi ya makumyabiri na gatatu zivuga ko ubu ziyongereyeho ziriya nzobere zivuga ko igisirikare cy'u Rwanda Kigali na Gitega bihakana ibikorwa n'inzobere za ONU. hari mu ntambara ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zishobora gutera ubushyamirane bukomeye kurushaho mu karere k'ibiyaga bigari. turacyari mu karere. imweso rwabuze gica mu ntambara ihuje makumyabiri na gatatu rya FARDC mu gitondo cya kare cyo kuri wa mbere tariki ya 22 Mutarama 2024 mu gace ka Mweso hafi n'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. haditse imirwano hagati ya M23 n'ingabo za FARDC ndetse na SADC. nk'uko bigaragara ku rukuta rwa Twitter rw'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko ihuriro ryagabye ibitero kuri abarwanyi ariko intego yabo ari ukwica abaturage no kwangiza ibyabo. yagize ati ihuriro rigizwe n'imitwe yitwaje imbunda ifasha FARDC kurwana FDLR, abacanshuro, ingabo z'Uburundi na Wazalendo na SADC bagabye ibitero mu baturage baturiye mu isi no mu nkengero zaho. yakomeje agira ati M23 ikomeje kurwana n'uburyo bwa kinyamwuga ikorera abaturage n'ibyabo. hari amakuru avuga ko muri FARDC n'ihuriro ryayo batangiye ibikoresho byinshi nyuma y'uko M23 bacana umuriro. ni imirwano yaje kurikira iyabaye iki cyumweru ejo hashize mu duce twa Karuba no mu nkengero zaho no muri Kibumba. ibyo bitero byavuzwe ko FARDC yakoresheje za drone n'indege z'intambara. abaturage benshi barahunze bava mu byabo bakagera ku bwinshi mu bice bitari imirwano, aho bavuga ko bahungiye muri Rucuru abandi berekeza muri Nyiragongo. iyi ntambara ikomeje gushyirwamo imbaraga n'ingabo za SADC n'inararibonye mu rugamba rwifashisha ikoranabuhanga. ku musozi w'amakuru yacu turabagezaho inkuru nyamukuru yarukiye i Nyanza ni mu ntara y'Amajyepfo. Aimable Karasira yageze ku muryango w'urukiko akuramo inkweto ku mpamvu yasobanuye. Aimable Karasira uzarambari ya Professor Niga yageze ku rukiko arinzwe n'abacungagereza babiri. umwe muri bo afite imbunda, yari afite akajerekani karimo amazi mu ntoki, afite akadeyi karimo impapuro ndetse na Bibiliya, yambaye ishapure mu gatuza n'isaha ku kaboko. akigera ku cyumba cy'urukiko asanzwe aburaniramo ku muryango neza, yahise atereka hasi akajerekani karimo amazi, akuramo inkweto zo mu bwoko bwa bodaboda yari yambaye. umwe mu bakozi b'urukiko yamubajije niba kwambara ibirenge muri rukiko bitari kubangamira. Karasira nawe mu gusubiza hano mu rukiko harakonje, arasa neza kandi ubwo mwaka ushize nabwiwe ko azitwara nabi hano. none ngomba kujya mwubaha nko mu musigiti cyangwa muri shapere gakuramo inkweto. Aimable Karasira yaburanye yambaye inteko iburanisha Karasira igizwe n'abacamanza batatu n'umwanditsi w'urukiko binje mu rukiko ijambo ubushinjacyaha bukomeze ikirego cyabwo. ubushinjacyaha bwafashe umwanya bwere ku rukiko amashusho nka kimwe mu bimenyetso butanga burega Karasira aho yagiye atambutsa ibiganiro bicano zitandukanye. habanje kurebwa amashusho yumvikanamo akanagaragaramo Karasira Aimable n'umunyamakuru Agnesi Uwimana Nkusi. muri ayo mashusho ubushinjacyaha buvuga ko Karasira ubwe yumvikanamo avuga ko jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 cyateguwe kandi FPR ikwana itigeze ivuga ko jenoside yateguwe. ayo mashusho
Karasira yavuzemo ko ihanurwa ry'indege y'uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yabaye imbarutso ya jenoside yakorewe abatutsi. Ubushinjacyaha ubwabyo harimo icyaha cyo guhakana jenoside kandi bigaragaza ko hanarimo icyaha cyo guhisha ingiro jenoside. Ubushinjacyaha buvuga ko Karasira we ubwe yavuze ko FPR itabuze itegeko rya jenoside kandi na Tito Rutaremara n'umunyapolitiki w'u Rwanda yabyemeje ariko byateguwe ibi ni byateguwe abantu bagomba kubimenya. Uyu Murundi yabisobanuye neza leta y'u Burundi cyangwa urukiko rwahise rusaba ubushinjacyaha kugaragaza ibimenyetso by'uko FPR cyangwa Tito Rutaremara ko baba batabivuze cyangwa barabivuze cyangwa y'abajenoside. Ubushinjacyaha busubiza buti ubwicanyi bw'abatutsi bwakorwaga na leta y'uwahoze ari Habyarimana kandi byanaganiriwe aho hicwaga abatutsi bitwaga ibimenyetso bya FPR. Gutegura kwa jenoside byaravuzwe u Rwanda bifuza bihakana byazabitangira ibimenyetso. ariko reka tubabwire ko ntabwo bizabahire Petro n'akaza mutebera jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ayemera kandi ko yateguwe ndetse inamutwara abantu be kandi ubushinjacyaha butazagorwa ahubwo yazabwerekana n'ibindi. Ubushinjacyaha bwakomeje kwerekana andi mashusho buvuga ko ari ikimenyetso aho bumvikanamo nyakwigendera John Williams wari umunyamakuru aho yagendaga abaza ibibazo bitandukanye. Ubushinjacyaha buvuga ko muri ayo mashusho bumvikanamo imvugo z'amacakubiri zishingiye ku ivangura ndetse harimo imvugo zitanya abantu aho bavuga ko FPR yagizwe n'abagande. Ubushinjacyaha bukomeza buvuga ko Karasira yavuze ba misi abakobwa bajya mu marushanwa bose cyangwa bajya muri kadete ya gisirikare indeshyo ari imwe. mutekereza ko amafaranga bakubana Karasira yavuze imvugo zivangura abantu bishingiye uko umuntu ateye aho hari n'abana banyu kandi abagore banyara bafatiye none ba misi niba baratorwaga hashingiye ku ndeshyo ingano n'ibindi bivuze ko harimo amoko adafite asubira abarundi mufite musubira n'ibijumbura mu migi yanyu. Bariya bana bamaze imyaka bazasubira mu makambi niyo bangarira ntabwo bafite basubira bari kurwanira iwabo. Nta muntu urwana n'umuntu nta muntu usubira Igoma umunyamabanga wa SADC yasuye ingabo zayo zoherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho mu Burundi hasuzwe izindi ngabo nyinshi hafi y'umupaka w'u Rwanda. Aimable Karasira yageze ku muryango w'urukiko akuramo inkweto ku mpamvu yasobanuye. Mu nkuru zacu twabateguriye tubafite n'ingi ivuga ko i Kigali mu Rwanda abakodesha wo kuba bahangayikishijwe n'ibiciro by'ubukode bikomeje gutumbagira. Amakuru yacu mu buryo burambuye n'umukanyakure amakuru yacu turayahera mu Rwanda. I Kigali abakodesha wo kuba bahangayikishijwe n'ibiciro by'ubukode bikomeje gutumbagira. Bamwe mu batuye mu mujyi wa Kigali baravuga ko ibiciro by'ubukode ku bakodesha bikomeje gutumbagira kuri ubu kubasha kubwigondera bikaba bigoye. Ni mu gihe leta y'u Rwanda yatangiye gahunda yo gutanga ubufasha ku bafite imishinga buhendutse bigenewe gukurwaho hagamijwe gukemura ikibazo cy'amacumbi mu mujyi wa Kigali no mu yindi mijyi ihunganira ahenze, ariko abaturage baracyagaragaza ko inzu zo gukodesha zihenze cyane. Umuyobozi ushinzwe ishami ryo guteza imbere amazu ahendutse ku kigo cy'igihugu gishinzwe imyubakire Rwanda Housing Authority Leopold Wimana avuga ko biri gukorwa bafatanyije n'abashoramari ariko na leta iri kureba uburyo nayo yabigiramo uruhare kuko iyi nkuru dukesha Isango Star ivuga ati gahunda y'amazu aciriritse hatangiwe amazu yo kugurisha ikaba ari gahunda yatangiye muri 2016 aho kuva icyo gihe hari imishinga itandukanye irimo kubaka amazu amenshi nararangira ariko mu gihe cy'umwaka hari amazu menshi azaba arangiye abantu bakaba